akira muzuhirahira umubwire ko afise nyina uzumurere nk'imfuvyi nanje ngiye hariya kuba mu muji kubandanya amashuri no guhiga ubuzima gusa ico azokenera cose nzokigura bera n'umuryango sinovyana urabona nawe ko wagize ibibazo rero ariko genda urondere mugabo ntuzu twibagiye uzokwame wibuka yuko hari umwana wasizina nawe ntazogira umuntu n'umwe ndabibarira yuko wavyaye ariko ndakwinginze wowe uzobigumize ku mutima kandi nkuko wasezeraniye ko uzoza uramfasha uzobikora ndagusabye kuko urabona kurera umwana biragoye nanje hano nko kukwitangira si myinshi ni myinshi kweli ni myinshi vraiment gusa rero nari nkukumbuye vraiment Margo Mike ndakumbuye cyane twari kwana kera mu ntihenze n'amaburi kuri mariage yawe ni kuri mariage vraiment kandi no kuri mariage twavuganye akanya kanini kuko nawe burya twakuvana akanya kanini kuri mariage yawe umva cya gihe kuri mariage yawe cyacibuyana ufise urubanza biragoye sana ubwo mu muce mwisanzura Mike oye usana ni heza cyane nakunda ni heza gose je mu bisanzwe hano hasanzwe fatira akantu niho nafatira nakayaga kwa tuntu twishimye ngaha nibaza ko wahabonye cyo kwibanda harondora mission makuru yo muhira gute Mike ndakumbuye kuza kuramutsa umugore abana Mike joneza cyane hamwe washikana mu rugo Mimi hano ni muhira washitse kumenga none ntutekanye umenga ntiwisanzuye kwanzisha ko shiza twitereke hano wisanzure umere nka areze si wisanzure hano washitse nubundi hano hari rungu ahubwo sha ndaryohewe ko ndoze umuntu nawe uzoza umfashe kuraba ibintu byaha wisanzure washitse nta kibazo hama hariya muhira mwari mumeze gute sha hano ntacu nta kibazo na kimwe uzogira siko nta kibazo na kimwe uzogira nzokujana ku ishuri wige neza nzonjana kuri rya shure nama numva kuri senseko nta kibazo ukashikana nko muhira Mike oui kuri kuriyumvira Mike ayo biragoye sitikuze numva ko nabikubwira Mike ibiki bigoye ayo haruri kintu cyaciye jengize mariage uko kingana kinini gose fideza ujyawe narumvirije je undi duhuye nkumva uvuze ngo abana baragukeneye naciye numva ntuntuye ku mutima mparuye ikiringo kihaciye ngize mariage ariko nkaba ntaragira nakana nakamwe uzonjana kuri rya shure nama numva bita kuri senseko yo nirirutiryo nzori kujana ko ntugira ikibazo wisanzure hano ntuzogira ikibazo ngo vyigumizemo nzocuza umbarira siko
ikintu cyose uzobona uzoca uzumbarira ahubwo urazi ndazi ko ukunda akajibu uragakunda kanje kukuzanira Nikibeni. sawa What? Mike. ayo ni danje Deza. deza frema nawe wiyumvire imyaka 2 ataniyikorotse Mike. Uri ayo Ese uwo waragiye kwa muganga basa n'utavyara canke ni madame? ayo twaragiye kwa muganga inshuro ya mbere baduha impanuro inshuro ya kabiri baradupima ariko kugeza n'uyu munsi ntibaraduha inyishu ubu niyo turindiriye Mike. Nakumvije neza sanga Mike wa kera yarahindutse. Mike. Nenda kubaza imyaka ufise. Ubwenge wari ufise kera tukiri batoya. Vyagiye Mike. ayo nanje kugeza uyu munsi sinditora ko ndi wundi nari ndikijya gihe jewe Mike. Sikintu nshaka kubaza. Mbese wowe waranapimye no hanze n'umusi warimwe gusa? wapi nta n'umusi n'uyu Mike. oui Muri aka kanya ikosa ndashira kuri we Mike. Okay. Mike. Pima umunsi umwe gusa Mike. Gihugu cy'Uburundi kinga kugabeza. Kandi benshi so ushobora kuraba umwe gusa hamukipima kandi ndizera ko atena ngo mugira inama umugore wawe ayo uri umugenzi kandi nubaha ba pastori baraje barambwira ngo ihangane senga Imana ariko kugeza n'uyu mwanya nta kiracamo ariko kubera umugenzi nubaha kandi utomanura ikintu kitari icyo giye kugikora vre urantwengeje gose aho pastor ni wantu wa mbere mai aje ubuzima bwarazimbye akarega inoti naje ndashobora kugira pastor nzakoresha aresha kandi wowe nyumva mai bakora higa ubuzima pima icyo ndakubwiye ayo uzombwira ikizovamo ayo umbwiye ukuri ahubwo kiyazi hano kumfasha jewe giye kugikorera ayo uri umugenzi muzima Mike shaka uzi telefone umbwira yuko ayo uri umuntu muzima Mike giye kugikora yego
karibu mugabo mwiza. Musheri wanje. Karibu. Neza. Uvuye ku kazi ngo? Yego. Madam. Meze neza. Meze neza. Ngenda yibona. Kubwo nabyo umengo dufise umukozi umengo ni manyanga. Uba wamubwiye ko twarose umuntu aje kuba ngaha mu yinzu kugira amenye uko amufata. Hana 5 minutes tarahamara. Ntagishika. Hana 5 minutes tarahamara. Ntagishika. Niyo mpamvu mbona afise udusoni ntaramenyera muri uru rugo. Okay, Mimi. Karibu urisanze aha mu rugo turakunda abashitsi mbese ho ntugende kwa n'umushitsi ugiye kuba umusangwa. Turakwishimiye cyane ntubwire ikibazo. Naho kaji ukanunezerewe. Mbere bishobotse barakongera nakandi. Sheri. Eho icyumba araramwe mu mwanya mwabitegura. Sha nanje bantiye surprise. Nabyo narinzi. Aguteye surprise. Reka ahubwo tumuhamagara imyama aje kugitegura. Ikorope. Reka ndamuhamagara. Nyami? Wewe Nyami? Sawa boss. Ungana ndagukeneye. Sawa. Ya. Sawa. Kategana neza. Aho ni bon. Hama ndashaka tukumenyeshe ko dufise umushitsi ngaha. Umushitsi musangwa azokwama. Baza kubonamwo umuntu. Aho utarumenyereye kuba ngaha. Muramuzi. Nta kibazo. Ngo umwana amwitwa Mimi. Aje kuba muri urugo. Umukozi mwaza. Aje kwiga hano. Kandi munyama. Sawa. Uraza urugo bwawe. Tarataba kanciyemwe narose tubiri. Yaje bana mwiza na mawuja arabizi. Nziza nakubwira. Urabona umwana tuzanye hano. Isa kumwitwararika. Singa mugabura gatandatu ku munsi umviriza. Icyo uzobona gikenewe kumuha. Akironke. Tuzaramwa amata menshi. Banza umviriza. Ayazo mwasi uzobiragura. Abwizwa kunywa amata. Bose sukari arazi. Umviriza, si uyigura. Abwizwa kunywa amata. Ashatse cyane icyayi. Utamutevya gufungura. Ikintu cyose azoba akeneye, ubona ko akeneye uzokimuha. Ikindi naco hari bishazo bakeneye umwana wewe uzobona ko akeneye kuko ntazo kugira ngo ngaburira uzobona ko akeneye gufungura uzoce ubikora imboga. Hama ikindi naco icyumba agirashikiremwo ndamu wanje ambwiye ko itarakorobwa. Arega ngo bari bakibitsemo umviriza ikirimo cyose ugikure ukimura muri cya cyumba kigaragara ko kijya cyumba kijya kimwumera nyene icyo shaka ko araramo icyo cyumba kiri kwidirisha rimeze neza ya kandi harimo na yawose umunsi kijya bapfa kimugora. Umviriza rero wewe genda umutegure kijya nyene kimeze neza hama minota 30 uzobaje gutegura kuko ibintu byiwe byose niyo bigira bice bija Adamu wanje acagenda amusasire neza uko bitegetswe hama ibisigaye nabyo urabigirwa hanyuma. Nakubwiye ko yitwa Mimi. Umviriza ibirenze ku ibyo nakubwiye sinabikeneye hano ngikogenda gusanga Nyama sa nyaruka hano nyaruka umve
n'ishakoshi yiwe urugendo rujya muri rya cyumba umviriza hari umunyakiru yijyane kandi ntabwo ikintu na kimwe gusa kambura nta n'amavoka yazanye maze azanye amavoka. okay. Ni karibu rero urisanze mu rugo hama ibisigaye hano ntuhamenyereye nibaza ko uko hazogenda haca iminsi niko zogenda urahamenyera yego sheri hama nimuce mumutegura ibyo afungura kuko urugendo yafashe ni rurerure ko niyo kumanwa kano kajini cyo gitumbura hama muce mumutegura n'amazi ashushe aciye kugira nawe aje kuruhuka hama nanje nibaza ko numva ndushereka nje kuruhuka yego so merci